amen. N'abantu benshi tuzi bakubititse bagushingira intahe ati twarabonye amakuba ariko turabona Imana iseruka. Kubera iki? Kubera bumatanye n'Imana. Haleluya. Ndababwire abantu b'Imana, nukuri iki gihe turimo, iki gihe tugezemo, umuntu atomatanye n'Imana nukuri bizogorana cyane. Haleluya. Bizogorana. Imana yaramuhagaritse mu kazi yakora, iramubwira ngo ugahagarike. Ati ndagahagarika gute kandi ari jewe ntunze umuryango? Ngo hagarika. Aravuga ati sawa ndahagaritse, mugabo condition. Bakunzi baho CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Imbere yawe Mwami Imana nkuninahaza nifatanya n'ibyaremwe byose, abamarayika, abakerubi n'abaserafi mu ijuru, nta kindi bakora bahora imbere yawe bakwikubita imbere bavuga ko wera kugororotse. Natwe nk'abana bawe waremye mu ishusho ryawe Mwami Imana, kandi ukaducunguza amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, ntitworeka kugutazira no kuguhimbaza kuko watugiriye neza. Ndagukunda kuko Mwami Imana ubwo wadukunze niwe warutubanje, kuko niwe wadutoranije, niwe wadukuye mu byaha, udukura mu rupfu, udushira mu bugingo. None unyemerere mukunzi mwiza utwakirire amashimwe tugushimira, kuko nta kindi kintu na kimwe dufise twoguha atari kukubwira ngo turagukunda kandi turakuninahaza. Ushimwe rero kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo hari ibintu bitatu Satani akoresha kugira ngo anesha bizera. Haleluya. Ikintu cya mbere akoresha kugira ngo by'ukuri atsinde abana b'Imana ni ibintu bidutunga muri uyu mubiri. Haleluya. Ibintu byo kudutunga muri uyu mubiri birakunda kudutesha agaciro, tugahusha, tugatakaza icyo twahawe. Haleluya. Ikindi kintu kigira kabiri, n'abantu usanga Satani arakunda kutwereka yuko twitwaza ubuntu twagiriwe, abantu bakabwitwaza kuko Umwami Yesu yatugiriye ubuntu butangaje. Ugasanga rero abantu baravyitwaza, ntibashake by'ukuri kugenda uko ijambo ry'Imana ribivuga. Haleluya. Bakitwaza ko twakijijwe, turi abana b'Imana, Imana iratugwanirira, Imana iragira ego, mugabo nawe hari icyo usabwa. Haleluya. Ico kintu rero Satani arakunda kugifatira ko abana b'Imana bakadibama cyangwa bagakora n'amakosa, ariko Imana ihagaze ku ijambo ryayo. Haleluya. Ikindi naco kigira gatatu, icubahiro. Abantu icubahiro kiratuma batakaza, nukuri bagatakaza icyizere Imana yari bafitiye. Kandi yari umuntu akoreshwa n'Imana, ariko kubera kwikakisha, kwigira igitangaza, ugasanga by'ukuri Imana basigaye bari kubiri n'Imana. Rero nk'abana b'Imana by'ukuri turakwiye kwirinda ibyo bintu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma, twaranahasomye, dusome muri Matayo igice cya 4, dusome kuva ku murongo wa 3 dushikane ku wa 4. Turasoma no mu bami ba mbere. Reka tubanze dusome muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 3 no wa 4. Haravuga ngo umugerageza azahara ati niwaba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye acike imitsima. Aramwishura ati byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Reka dusome mu bami ba mbere, igice cya 19, turasoma mu murongo w'8. Nuko aravyuka, arajya, aranywa, izongera arazigendera iminsi 40 n'amajoro 40, ashika ihorebu ku musozi w'Imana. Amen. Ikintu twagomba kuganira uyu munsi ni iki kintu gituma abana b'Imana bahemuka. Haleluya. Umuntu yakijijwe, umuntu yagendanye n'Imana, umuntu yavuganye n'Imana, umuntu yakoresheje ibitangaza n'Imana, umuntu yumva yabonye Imana,
Haleluya. Ariko kubera bya bindi twavuga ngo Satani aragerageza abana b'Imana aciye mu mibereho yacu. Haleluya. Ugasanga umuntu amuterereje ubwoba, akiheba, akihebura, agacika intege, akibagira ibitangaza byose Imana yamukoreye. Haleluya. Ni bangahe uyu munsi usanga kubera n'ubukene butuma uyu munsi ahemuka, butuma uyu munsi akora amarorego. Haleluya. Ariko murumvise ko Yesu ubwiwe yarabwiye Satani amutegeye mu gihe kigoye, ashonje, arushe. Satani aramutega kugira ngo arabe yuko yomukura mu mugabane wiwe. Amupresenta iki? Amabuye ati yahindura imikate, urye, ndazi ko ufite ubushobozi, ndazi kuri Imana, bikore. Yesu yamwishuye gute? Umuntu natungwa n'imitsima gusa, ngo ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uhoraho. Haleluya. Ngaha turasomye uyundi muntu Imana yakoresheje ibitangaza. Umuntu yitwa Eliya, Imana imukoresha ibitangaza, aragenda arafata ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Ari jambo avuze mu kwizera, Imana mwijuru irexekita, ihagarika imvura. Yari ntahe ijambo ry'Imana ritwereka ko yavuganye n'Imana. Ariko kubera yari umuntu yakunda Imana kandi yubaha Imana, agira iki? Arahagarika iyo mvura, Imana irabyumvira bikora. Hanyuma ngo iheze ngo aragaruka, araza arasenga Imana, Imana iramanura imvura, yica abahanuzi b'Abayali yambara 550, arabica bose. Hanyuma umwamikazi Yezebeli amubwira ko ati wiha urabe gusa ko butacana kwica. Yari yagira iki? Agira ubwoba, arahunga. Ni naha twasomye yihebuye, aryamye, inzara niki, ngo yumva Imana imara yatewe Eliya we byukurye. Haleluya. Byasiguri kubyuka usenge, byuka wambara inkomezi. Haleluya. Byuka wambara inkomezi. Ureke kuvuga ngo urapfuye uragize iki. Hanyuma uhaguruka ati ibyo ujya ngaha bizogushikana mu rugendo uri kurajyamo, muri destination. Haleluya. Rero bantu b'Imana, ikintu gishobora gutunga umukristo si ibi byo kurya turya. Yego birakenewe ko nabyo tubironka, mugabo kugira ngo ushobore guhagarara muri iyi tentation, ko twarabonye ko Satani iki kintu agihagarara ko kenshi. Haleluya. Ari inzira cyangwa kugira ngo agwishe abana b'Imana. Ariko ufise ijambo ry'Imana muri wewe, haleluya, urarihagararako, ukibutsa Imana ikivuga, kugihe ukeneye ibyo ufungura, ukeneye ibyo wambara. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo papa n'umwungere wa data n'umwungere wacu. Haleluya. Urumva, ni watwambika, ni watugaburira, ni wadukorera byose, ukamwibutsa ijambo avuga. Haleluya. Imana twarabonye ko itivuguruza ku ijambo ryayo. Amen. N'abantu benshi tuzi bakubititse bagushingira intahati, twarabonye amakuba, ariko turabona Imana iseruka. Kubera iki? Kubera bumatanye n'Imana. Haleluya. Ndababwire abantu b'Imana, n'ukuri iki gihe turimo, iki gihe tugezemo, umuntu atomatanye n'Imana, n'ukuri bizogorana cyane. Haleluya. Bizogorana kuko turi mu gihe kigoye, hari inzara, hari iki, hari ibyago bitandukanye mu isi, ariko abantu bazoshobora guhagarara bagatena n'abantu bafite ijambo ry'Imana rigwiriye muri bo, bafite icyo bishuza Imana, bafite icyo babwira Imana. Haleluya. Haleluya. Kuko kenshi hari aho tubintu tubonesha amaso ukagira ubwoba, ariko igihe wishimikije ijambo ry'Imana ukarihagarara ukaryizera, uti Imana wavuze ngo ndazi kudashobora kumpembwa, ndumva Imana nayo mu ijuru ntizoreka kuguserukako. Haleluya. Haleluya. Iri uyu munsi hariho abantu by'ukuri bohagarara ngaha bakagushingira intahe. Umva, benshi, kandi nawe ushobora guhagarara uti je narabonye Imana imanura amanu mu rugo rwanje. Haleluya. Wohagarara ugashingira intahe Imana.
rero nukuri ndakwinginga ngo ukomere, haleluya, ukomere, wizere Imana, uyihanga amaso, uyisenge, ube mu ijambo ry'Imana. Imana ntishobora gutererana abayo, haleluya, ntishobora, niko yabivuze. Narigeze kubashingira intahe ngaha kuri cano nyene, ndababwira umuntu yavuze ngo jewe sinzokwigera na rimwe jewe nza gufatana ideni kuri butike, ati ntavyo nzokwigera nkora, je nzoraba ku Imana yandi amagurukije, ati kuko yankuye mu kazi kanje. Imana yaramuhagaritse mu kazi yakora, iramubwira ngo ugahagarike. Ati ndagahagarika gute kandi ari jewe ntunze umuryango? Ngo hagarika. Aravuga ati sawa ndahagaritse, mugabo condition, nta muntu nzoja gutegera amaboko, haleluya, nta muntu nzoja gutegera amaboko. Imana irahagurutsa abantu, umuntu aza kubagaburira. Ni kenshi numvise n'intahe z'abandi bakubwira ati twaburaniwe, ati umupapa akabwira abana ati mwebwe shira tegura imeza gusa, akaja yumva umuntu adodoye azanye ibyo kurya, Imana imuhagurukije. Rero hinge ndababwire n'ukuri ibitangaza biracyakoreka, Imana irakiyereka abantu bayo, haleluya. Igihambaye no kugunya umutima ukizera Imana, ukamenya ko itabesha, haleluya. Ikibazo abana b'Imana ntituyizera, kenshi turakekeranya tukarabisha aya maso y'umubiri, aya naye nta kindi atwereka ibicika. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndaguhimbaza kandi ndagutazira kuko uri Imana yacu, kuko uri umuvyeyi wacu adukunda kandi akatwitwararika muri gato na kanini. Uri Imana idashaka kutureka, kuko urazi ko turi mu ntambara, tugwana n'iyi si, tugwana n'ibitunaniza, n'uyu mubiri uratunaniza, n'iyi si iratugwanya, ibiri mwami Imana na Satani akaduca hirya no hino, ariko waravuze kwaba utazokwigera ubareka na rimwe. None muvyeyi mwiza, ukomeze kurinda abana bawe no kubagirira neza kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Urakoze kubyumvise kandi ko wemeye kubikora, icubahiro nishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu.